أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة جبروت 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 والجبروت جبروت 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 والجبروت وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في أمان الله بحق كافها يا عين صاد كفيت كفينا 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 وبحامي وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني yapu bakunzi bacu bakunzi ba YouTube yacu Dr. Swale Online TV twongeye kubaramutsa cyane tubahereza mwiriwe aho muherereye eka na bwakeye cyane gose kuko dusanzwe dutuye mu bihugu bigiye bitandukanye. Hama rero uyu munsi tugiye kwiga ku nkuru ya Dr. Swale, bimwe mu bigwi ariko arakora bigiye bitandukanye hirya nino, bimwe mu bigwi ariko arakora mu bantu mu banyagihugu bagiye batandukanye. Kurikirana neza iyo video muriko murakurikirana, muriko murabibona yuko ari umugabo iyo ari mu kazi aba mu kazi nyene uko bisanzwe nyene bimera umuntu wese iyo ari mu kazi nk'akazi, kuko uriko uramukurikirana uno mugabo urabona yuko ivyo arimwo ababizi. Hari abantu benshi batahura ibintu by'abadokiteri, ariko nagomba ndakubwire wewe utarabitahura, nagomba ubitahure guhera uyu mwanya, kuko uriko uraraba uyu mugabo n'umugabo adasanzwe mu mateka yiwe. Maimuna Abanuhu n'umwamikazi w'amajini kw'isi yose, kandi nginabwo ikintu kimwe wumvise jini nuje uvura nk'ukumenga ari ikintu kibi. Oya, hari amajini mabi n'amajini meza. Wewe nyene hari jini gusunja gusenga wewe. Yapu bakunzi bacu turabashimiye cyane ko mukomeje kudutega amatwi. Reka tubandanye n'ibigwi by'umugabo wacu Swale Online. Hanyuma hirya y'ejo niho haje kuba umugabo yava mu ntara ya ruguru, umugabo akomeye cyane yari yararozwe hafi ikintu c'imyaka 4 irenga, baca bamutwara mu bitaro. Amaze gushika mu bitaro umugabo yararevye biteye ubwoba. Haza kubaho uwundi mugabo muri famiye yiwe yibuka yuko haraba ibigwi bimaze iminsi bica mu bantu, yuko ko hari umugabo amaze iminsi avura abantu bagiye bafise ubugwara bw'ibirozi. Niho yaza kurondera Dr. Swale. Dr. Swale amaze kubwirwa inkuru y'uwo mugabo aremvye amerewe nabi, niho yaca babwira ati nyaragasa muzana uwo muntu ngaha muhira. Bamaze kumushikana muhira aho Dr. Swale asanzwe atuye, abanyagihugu basanzwe babana, abaturage, abantu basanzwe begeranye, birababaza cyane kuba uwo muntu ameze uko kuntu, kuko n'umugabo yararembye cyane amerewe nabi. Amaze gushika mu nzu yo kwa Dr. Swale yamaze iminsi 3 aca sohoka yakize yemye. Abanyagihugu basanzwe babana byarabatangaje cyane, baje kwemera yuko Dr. Swale ari umuhinga w'abahinga. Ni benshi yagiye avura, kuko hagenda avura abagiye batandukanye. Nagomba ndabumvishe amwe mu majwi y'amashetani yavugiye mu muntu w'umudamu yari kavura ryari. Yes, byari byo tubafitiye byinshi, ntimugire intege, mukomeze mudukurikirana. Ya amajwi n'amashusho yari Yakobo nigarukiye kuri YouTube Dr. Swale Online y'umwaka. Turagusabye wewe utari bwafyonde subscribe uyifyonde, wewe utari bwashire ko utakwiyumvira gushira ko commentaire, turagusabye uyishire ko. Turabakunda cyane, mukomeze mudukurikirana. Ciao ciao.